Idominika ya kane ya Pasika mu mwaka w'amasabamana B. Imana yigaragaza, Imana yihishura mu mwungere mwiza, umwungere yigura intama ziwe. Bantu b'Imana, kaze kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Gira so, gira izi, gira Imana. Kaze tugaburire umutima wacu, imitima yacu, maze tube abantu b'iteka ataco badakora kugira ngo batere iteka abandi. Dusangire imfunguro izodufasha guhimbaza neza uyu munsi w'Imana ugira kane wa Pasika mu mwaka w'amasabamana B. Kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo rya 21 Ndamukiza, ukwezi kwa kane, 2024, muri Eklezia Katolika yegamiye Roma, tuzohimbaza umunsi mpuzamakungu w'itogwa ugira 61. Amajambo y'Imana tuzokwinovora naya. Igisomwa ca mbere, Eklezia ikivoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa, ikigabane ca 4 kuva ku gaharuro k'8 gushika ku k'12. Nta handi hari ubukiriro atari muri Yezu. Nkako munsi y'ijuru nta rindi zina abantu ryagenewe kudukiza atari Yezu. Izaburi 117 tuzokwitabira tuti: ibuye abubatsi bari bataye, Imana yarigize igishimikiro. Igisomwa ca kabiri, Eklezia ikivoma mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani, ikigabane ca 3 kuva ku gaharuro ka mbere gushika ku ka 2. Tuzomubona nk'ukwari. Inkuru nziza nayo Eklezia iyivoma mu nkuru nziza nk'uko yanditswe na Yohani, ikigabane c'10 kuva ku karongo k'11 gushika ku k'18. Jewe ndi wa mwungere mwiza, ndazi intama zanje nazo ziranzi. Reka dusome iryo ganirwa ryeranda. Jewe ndi wa mwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Umucangero atari umwungere kandi atari we nyene intama, abona imfyisi ije akazitaho agahunga. Nyamfyisi nayo ikazitwara kandi ikazishwiragiza. Ubwo rero ahunga kuko ari umucangero atababaye izo ntama. Jewe ndi wa mwungere mwiza, ndazi intama zanje nazo nyantama zikamenya. Nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Ndafise n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo nyene mbwirizwa kuzizana, zizokumva ijwi ryanje, kandi hazobe ubusho bumwe n'umwungere umwe. Ico data nkundira nuko ntanga ubuzima bwanje kugira ngo nze ndabusubireko. Ntawe ubunyaka, ni jewe nyene ubwanje ndabutanga. Ndi n'ububasha bwo kubutanga n'ubwo kubusubirako. Niryo bwirizwa nahawe na data.
dusanganire dushimagize iyi nkuru nziza y'urukiza. Kristo shemezwa. Bantu b'Imana mudukurikirana kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Twakire ino funguro y'ijambo ry'Imana idufasha kugenda tugana umunsi w'Imana ugira kane wa Pasika mu mwaka w'amasabamana B, kugira ngo tuwuhimbaze neza, ube umunsi udukuza mu iteka. Sinoba ngiye kure y'inyigisho ya Ekleziya mvuze yuko itorwa ryacu rya mbere ari igihe twavuka mu nda z'abamama. Naho uyu munsi hariho abasigaye bavuka ukundi, tweho turabandanya tubivuga gutyo kuko biri mu mugambi w'Imana. Iryo vuka rya mbere ryadutumye tuva mu busa, ntitwariho, Imana iraduhamagara ngo tubeho. Iryo vuka rya mbere ryaratagatifujwe mu ivuka rya kabiri mu mazi no muri Mutima Mweranda, aho twatorewe. Turi ku munsi mukuru w'itorwa, aho twatorewe kuba umuryango witorewe n'Imana, aho twatorewe kuba umuryango witorewe n'Imana, kuba igihugu ceranda. Kare ntitwari igihugu, kubw'iryo vuka rya kabiri twacitse igihugu ceranda, icibare c'Imana. Abahereza nkuka, ni ukuvuga abapatiri, muri iryo vuka rya kabiri twacitse abapatiri twese, twacitse abahereza nkuka, twacitse abami. Ivyo vyose twabibaye ngo tumenyeshe isi ibitangaza vyande, ibitangaza vy'uwadukuye mu mwijima, wadutuma tutariho, wadutuma tutari igihugu, wadutuma twari dushwiragiye, ngo tumenyeshe ibitangaza vy'uwadukuye mu mwijima w'igicumuro, mu mwijima w'ikibi, akadushira mu muco wakatabonetse. Turashobora kuvyizirikanira tukabisoma mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Petero, ikigabane ca kabiri, akarongo agaharuro k'9. Uwadutoye kandi abandanya adutora. Mbega uyo nawe ninde yadutoye? Novuga nti ko dusoma yuko vyose vyaremewe muri we twatowe tukivuka. Ariko iryo vuka ryacu ryari kutumarira iki iyo iryo vuka ridatagatifuzwa? Muri we twarasubiye turaduzwa, turagigwa abana b'Imana. Yohana ati turi abana b'Imana, kandi by'ukuri turibo. Turatorwa mw'ibatisimu, kandi ntiyahereje muri rya joro twabatizwa, n'ubu abandanya dutora. Uyo nawe ninde? Ni Yezu umwungere mwiza. Abo Yezu umwungere mwiza atoye abasangiza ubwo bwungere, kuko azira ubugunge, n'umwungere atigungirako. Yaraduhaye vyose, n'ubumana yarabuduhaye. Kuri uyu munsi w'Imana wa kane wa Pasika, ukaba n'umunsi w'itorwa, ijambo ry'Imana bavukanye muriko muradukurikirana kuri Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ijambo ry'Imana riradufasha gukirurutsa umutima ngo tuzirikane ku Mana twemera. Nahisi iguma icokera mu mwijima, uyo mwijima ukerekanwa n'izi ngwano, ukerekanwa n'iyisi iriko
irasama ngo itumire, kuko twayikomerekeje n'akabi kacu. Uyo mwijima ukerekanwa n'amarira n'amaborogo. Uyo mwijima ukerekanwa n'ubunyamaswa buguma bwongerekana ku mpande zine z'isi. Naho isi iguma icokera muri uyo mwijima, abantu b'isi barushirizaho kuboneka nk'abarondera Imana, mbere bakayisenga n'umwete mwinshi, n'urumbeti bakavuza. Mbe none iyo Mana isi ivugiriza urumbeti ni iyahe? Ni Imana iteye gute? Akaranga kayo k'iyo Mana tubona ab'isi bashwabadukira, ariko ibikorwa by'umwijima bikabandanya biba byinshi muri ekleziya n'inyuma y'ekleziya. Ni Imana iteye gute? Ni Imana igendera ku butungane bw'abantu. Ni Imana igendera ku butungane bw'amareta, cyane cyane amareta akomeye, amareta y'ibihangange. Ni Imana igendera ku butungane bwa muntu, ubutungane bw'abantu, ubutungane bwa muntu buhana canke bukeza bukurikije igihagararo canke bukurikije ivy'inyuma gusa. Imana iyi si ihurumbira ni Imana iryoherwa n'amasengesho, ikaryoherwa n'umudundo mu gusenga, mu kwirukana amashetani, mu kwigisha n'ibindi n'ibindi. Iyi Mana tubona iriko irashwabadura abantu muri ino minsi, ariko ntibibuze ko umwijima ubandanya wongerekana. Ni Imana iryoherwa n'amaturo abombotse menshi, naho ayo maturo yoba avuye mu kurenganya imfuvyi n'abapfakazi, canke mu kunyonga, mu guca amazosi inzirakarengane. Imana isi irondera ni Imana izi kwihesha icubahiro mu kwitanga umwasi aje kugutera ukamwikiza, kubera muri ino si y'inzigo nukuyibamwo, reka nshire mu twamugina, kuyibamwo kimesha, nukuyibamwo n'inzigo. Ariko rero bavukanye, bakunzi banywanyi ba Axial Vibes TV, bantu b'Imana, iyo si yo Mana Yezu w'i Nazareti, umwungere mwiza yaduhishutse asubira kuduhishuka. Siyo Mana Yezu yaduhishutse mu kugenda akora ineza aho yaca hose, haba mu Bayahudi, mu Bayuda b'iwabo, haba mu Banyasamariya, haba no mu bantu bo mu bundi bwoko. Iyo neza yayikorera bose, yayikorera abacumuzi mu gusangira nabo, kugira abarokoze urukundo rw'icafuza. Ntiyatinya gucafuza agakanzu kiwe. Iyo neza Yezu Kristo umwungere mwiza ayikorera abatawe intabwa, mu kubatora akabaduza, akabasubiza iteka ryo gusubira gufungurira ku meza y'abana. Iyo neza Yezu umwungere mwiza ayikora mu kwemera kuba nta magara, mu kwemera kuba Imana magoyagi, yari Imana mushobora vyose, yangana na se, ariko akamanuka akareka kwikiza. Kandi bariko baramukekeza ati wakijije abandi, ni wikize turabe. Akareka kwikiza kugira atsinde ikibi, kugira ngo atsinde
ikibi, agitsindishe umutima witonda kandi uciye bugufi by'ukuri, atavyukwirarira birimo. Ngiyi Imana rero uyu munsi duhamagariwe guhindukirira, nyamba twipfuza kuba abungere beza nk'uwadutoye, akadutora tukivuka, ko twaremewe muri we, akadutora umunsi ducika abana b'Imana vy'ukuri, kandi akabandanya dutora mu mabanga atandukanye meranda aduhamagarira, mu masakramenti atandukanye, mu mirimo itandukanye y'ugutunganya iyi si, atari y'ukubomora iyi si, y'ugutunganya iyi si. Bakunzi ba Axia Vibes TV, bakunzi b'Imana, bantu b'Imana, gira iteka, gira Imana. Burya kwemera iyo Mana itwihishuka muri Yezu Kristo umwungere mwiza, Yezu yabambwe. Kwemera iyo Mana biragoye kandi birananiza. Nico gituma iryo buye hari abaritaye, n'ubu iyo bitunanije duheza tukarita. Bisaba gucuba tukaba bato kubw'urukundo rwigura uwundi. Mbega uwo wundi uhamagariwe kwigura ninde? Hera hafi yawe, utinde ushike kure yawe. Ewe Yezu mwungere mwiza, nk'ububasha bwawe nshobore kurinda imbere y'iterabwoba y'ibimana bizingamitse isi. Yezu mwungere mwiza, mpa kutagushibura, kuko umugambi w'ubuzima ushoboka kandi ugashika wewe urimwo. Murakoze cyane, turabipfurije umunsi w'Imana mwiza kuri Axia Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryacu, iteka rya twese Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Aho muzosengera hose, muzofungure iryo jambo, Imana ibagire abungere mu kubagabira umutima wayo. Muzosangire umubiri wa Kristo kugira ngo ubwungere bw'Imana bubanyengetere. Umukama abahezagire, mubandanye mufyonda hahandi mwemera kuba abanywanyi ba Axia Vibes TV, ni kuri sabone. Muheze mugire ico mushikirije, namwe mumanyurire ijambo, turisangire, duterane iteka, dukuzanye mw'iteka ry'abana b'Imana. Aho ni bimwe bita komante. Muheze musangire iyi mfunguro, muyishikirize benshi cane, muri bimwe bita partage. Umukama abandanya abahezagira. Umunsi w'Imana mwiza mwese.